umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ahejeje kwakira Parfait Onanga Anyanga ari intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mw'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika. Uwo mushitsi ari ngaha mu Burundi aho hatunganijwe inama iraba ivy'umutekano muri Afrika yo hagati. Yaraje rero afise ubutumwa bwo gukeza nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko Burundi bwaraye bwizewe gutwara umugwi wamaho uraba ivy'umutekano muri Afrika yo hagati, kandi akaba yaraje no gushikiriza uko iyo nama bajemwo itunganijwe kandi n'ivyo bamaze gushikako. Karyo keza rero k'uwo mushitsi ku gushima intererano n'utwigoro nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akora kugira ngo ibihugu biri mu muryango w'ubumwe bwa Afrika bibone amahoro, bibone n'iterambere. Yashimye rero ubwira n'ubukerebutsi n'umwete abishiramwo, aho yavuze cane ku bihugu vya Afrika yo mu burengero vyari bifise amatati ahambaye, mugabo akaba yarashoboye guhuza bamwe n'abandi bari muri ayo matati. Iyo ntumwa rero yiyemeje kandi ko ishirahamwe mpuzamakungu rigiye gushigikira cane ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yiyemeje ico bise agenda 2063. Akaba rero yashimikiye cane ku bijanye n'amazi meza n'umutekano. Iyo ntumwa rero idasanzwe asanzwe yarabaye no ngaha mu Burundi haraciye imyaka 10. Yashimye intambwe igihugu c'u Burundi kigezeko mu kwitunganya haba mu vy'umutekano ntwaribereye eka mbere n'iterambere. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamushimiye ku butumwa bwiza yamuzaniye, aranamushimira kandi kugene ishirahamwe mpuzamakungu ONU riko rirashigikira imigambi itandukanye, asabana ntaryo kubushigikira ihuriro rukokoma ry'ugwaruka ryamaribera ngaha i Bujumbura mu Burundi, asaba ko iryo shirahamwe mpuzamakungu ONU ryo bishigikira cane, yongera asaba ko bushigikira n'umugambi wo gushikiriza amazi meza abene gihugu.